Ndabaramukije neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza mwerereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye mwese ndabifuriza kumererwa neza cyane kandi ndabahaye n'ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu kubatwumviriza ngakuri no monesha kure yacu ane yanyu ya Burundi News TV. Kaze kuri mwebwe mwese turi mu gatondo ko kuri iki cyumweru cange ku Imana cange kuri dimanche itariki 9 Ruhuhuma 2025. Ndabaramukije mwese turajeje kwakira inkuru y'umubabaro, inkuru itari nziza cyane ku magara y'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi Reverend Kuriyo nga mu gisagara ca Dubai nkuko biriko bigaragara. Amakuru yongeye kudushika muri no mwanya aremeza ko uyu mutegetsi ari kukuka kanyuma aho gushika uno mwanya biboneka yuko ashobora kuba yocikana isaha ku isaha. Na amakuru aramutse ari karavugwa mu nyuma y'iko rino joro rya kenyine yabashije kuba yomererwa nabi ku buryo budasanzwe, ku buryo bamwe mu bamugwaje begereye n'umuryango we basigura ndetse bakanagaragaza ko botanguye gutanga amatangazo aremere cyane cyane bamwe mu bapasitoro nga mu Burundi kugira ngo bace baratangura kumuragiza Imana nkuko biriko bigaragara. Amakuru dukura rero ku mutambukanyi avukana n'umutambukanyi wa Reverend Kuriyo nawe yagiye arabasanga nga muri icyo gisagara ca Dubai muri leta z'ubumwe za Abarabu, arasigura yuko ibyo yabashije kwibonera ari akamaramaza. Bavuga yuko bakoze ibishoboka byose kugira babashe kuba bo kwita ku magara y'uyu mutegetsi, yemwe barakoresheje abaganga bafise ubuhinga ariko byose byarananiranye. Biraboneka yuko ibara rikomeje kugwa ndetse ibintu bikomeje gukomera, ariko agasigura yuko nyine ibikomeje gushikira uyu mutegetsi ari ibara riremere cyane, biboneka yuko ari abantu bamuhaye ishano uko byogenda kose. Yavuze yuko bitumvikana ingene abasha kwitabwa mu buryo bwose bushoboka, ariko akaguma akarushaho kuremba uko imisi ica irashira. Aravuga yuko cakoze rimwe atora mitende ubundi ibintu bigaca birakomera, ndetse ku buryo nyine ubona yuko n'abaganga mu gisagara ca Dubai nabo byotanguye kubarenga nkuko biriko bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Gushika uno mwanya abatari bakeya ntibajya umunwa mu kugaragaza ko ibi ngibi byogira ingaruka ku bigendanye na politike y'u Burundi, mu bigendanye n'uburyo imibanire yombi isanzwe irameze hagati y'abanywanyi ba CNDD-FDD ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nkuko bigaragara. Ni mu gihe kandi turaza kwibanda ku nama iremere cyane yabereye mu gisagara ca Dar es Salaam ni mu gihugu ca Tanzania, yarakiriwe n'igihugu ca Tanzania, ibihugu bihurikiye mu muryango wa East African Community ndetse na SADC byarahuye ku munsi w'ejo hari kwa gatandatu igenekerezo ry'umunani Ruhuma 2025. Bakaba bari mu nama iremere cyane yo kwigira hamwe rero uburyo amahoro n'ituze n'umutekano byogaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Birasa naho ibara ryakomeje kugwa ku buryo buremere cyane, ku buryo abatari bakeya bakomeza kugaragaza ndetse no kwerekana neza nyine ko ibintu bikomeje gukomera ndetse no gufata indi ntera. Baravuga yuko iyi nama yasibwe n'abategetsi bari bafise uruhare ruremere cyane mu bibazo, aho nka Perezida Evariste Ndayishimiye yarakwepse ino nama aho yitabye amashengesho i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gusengera Amerika, ndetse na Perezida wa Amerika akananirwa kwitaba ino nama mu gihe afise amabatayo menshi ngaha muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse yararungitse n'izindi muri Kivu y'Amajyaruguru ariko zaravuyeyo. Nibye na Félix Antoine Tshisekedi Chilombo nawe arongoye Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo bikomeje kuboneka yuko akomeje gutinya Perezida Kagame, kuko no ku munsi w'ejo yaranze kwitaba ino nama nkuko biriko bigaragara, mu gihe amakuru akomeza kugenda atugeraho akomeza kugenda asigura ndetse anerekana neza yuko nyine inshuro nyinshi n'inama zose uyu mutegetsi agomba kuba yitabye, birangira Félix Tshisekedi atazitabye nkuko bigaragara. Icyakora hari abandi batajya umunwa bakagaragaza neza yuko bwana Tshisekedi yoba yaranze gusohoka igihugu ciwe kugira atazabuzwa kuba yogisubiramo. Ndabaramukije mwese sangwa abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye ijya nino
abatwumviriza nga mu gihugu cyacu cyiza c'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura, abatwumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini hirya no hino mu isi, mwese ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese ari ubwambere senga byenda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe gatanu kuri gatanu. Abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini, abari mu gihugu c'ubanyi c'u Rwanda, muri Kongo, abari muri Kenya, Tanzania ndetse na Uganda, muri Zambia, Zimbabwe, Afrika y'Epfo, abari mu burengero bwa Afrika, umanuko bwa Afrika ndetse n'ahandi, mwese ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze cyane. Ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza ndetse munakurikira amakuru n'ibiganiro byacu muri ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabahaye ikaze cyane. Abatwumviriza mwese reka tubahereze iyambu. Reka nkwibutse yuko ushobora gupyonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ndetse ibiganiro byacu ukanabisangiza ku nshuti zawe. Kaze kuri mwebwe mwese munyemerere amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire nga mu Burundi ndetse no mu gisagara ca Dubai nk'uko biriko bigaragara. Amakuru yihuta ateye umubabaro adashimishije abanywanyi ba CNDD-FDD nuko amagara ya Reverend Kuriyo akomeje gusinzikara ku buryo buremereye cyane. Ntatinze umwe rero mu batambukanye bavukana n'umutambukanyi Reverend Kuriyo arahejeje gutangaza ubutumwa mu groupe ya WhatsApp twabashije kuba tworonka y'abakenyezi bamwe baremere cyane nga mu Burundi, yuko rero bakwiriye kugira ku mavi rero uyu ngo Reverend Kuriyo bakamusengera kuko ubu tuvugana abaganga bo muri icyo gisagara nabo barasa naho bamaze kunanirwa nk'uko biriko bigaragara. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aratugeraho, aravuga yuko uko rero buca nuko bwira ariko aho akomeza kuremba, mu gihe mu kindi kiye bigaragara yaratoye imitende, ariko nyuma bigakomeza kugenda biraboneka yuko akomeje kugenda arasinzikara ku buryo buremere cyane. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugeraho, arerekana ndetse akerekana abanyagihugu benshi aho batera bavuga yuko nyine batuye mu ngenge n'amagara y'umutegetsi atifashe neza. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho muri uno mwanya baragaragaza neza yuko nyine muri icyo gice cya Dubai biboneka yuko abaganga nabo byabarenze, aho batanguye kugaragaza ko nabo barakoresheje ubuyinga bwose bafise, ariko ibintu bikaba bikomeza kugenda birakomera ndetse bikaba bikomeje kugenda birafata indi ntera. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho nuko rero mu gihe byo kwanga nyine uyu mutegetsi aho biboneka ko yamaze kongera gusubira muri koma, ashobora kongera kujyanwa n'ubundi mu yandi mavuriro akomakomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo abashe kurabwa ingene nyine yo kwitabwaho mu buryo bwuzuye. Gushika uno mwanya abatari bakeya ntibarya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko muri kino gihe Uburundi bugishobora kuzinjira mu bihe bidasanzwe, ibihe biteye ubwoba, mu bihe bigendanye n'intambara canke n'ingwano nk'uko biriko bigaragara. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aratugeraho, aravuga yuko ashobora kuza gutegurwa ubundi buryo bwihuse bwo kuba yojya kuvurizwa mu bindi bice mu rwego rwo kugira ngo habashe kuba nyine hoshakwa ubundi buvuzi bwisumbuye. Icakora bamwe mu bakurikiranira hafi ibibera nyine mu Burundi baremeza ko ishano yahawe ari ishano riteye ubwoba ku buryo gushika uno mwanya ririko riranamubuza kuba yahema neza, hakaba ariko harifashishwa ubuyinga canga se ibyuma bya none nk'uko amakuru yama aradushikira canke amakuru yama aradusumira. Kugeza ubu ngubu abatari bakeya barakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko nyine ibara rishobora kugwa isayere yose akaba yocikana, ariko kandi muri uku gucikana bikaba bigaragaza neza yuko byotera indyane ziremereye cyane n'imyuvu mu gatanyo nga mu Burundi. Harasanzwe hari akagwi kegereye Reverend Kuriyo ndetse n'imbonera kure ziwe zisanzwe zirakora byose kugira ngo zimwumvire ndetse ziritwara nk'abasoda. Ni mu gihe kurundi ruhande hari kandi kagwi nako rero gasa naho gashigikiye Evariste Ndayishimiye nk'uko birimo bigaragara. Ibi byose birakomeza gutera umutima uhagaze ku buryo abarundi bavuga yuko bashobora kuzosubira muri kahise ka Burundi nk'uko bikomeza kugenda bitugeraho canke kuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Turakomeza gukurikiranira hafi ibigendanye n'amagara y'umutegetsi, aho gushika uno mwanya turagerageza kuvugisha bamwe mu bategetsi b'u Burundi kugira
kugira ngo bace baradusigurira icyo bariko barakora kugira ngo abashe kuba yovugwa neza. Tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa ariko cane turitsa ku myanzuro ndetse n'ibyavugiwe muri ira nama iremere cane yarabereye mu gisagara ca Dar es Salaam muri Tanzania. Ni inama gushika no mwanya itarigeze yitabirwa na Variso Ndayishimiye nkuko bigaragara, ndetse biremezwa neza ko yabafisemo uruhara rwemere cane nubwo yabashije kuba yo kwepa ino nama, kuko rero nawe usibye abandi bategetsi bamwe na bamwe abandi bategetsi bose barayitabye banafise ingabo muri icyo gice cya Kongo, ariko Variso Ndayishimiye ntiyayitabye, ndetse na Perezida Tshisekedi nawe ntiyabashije kuba yo kwitaba ino nama nkuko bigaragara. Ni inama yari ku rwego rwo hejuru nkuko bigaragara, ni inama yari ku rwego ruremere cyane nkuko amakuru akomeza kugenda abigaragaza. Reka tutangure tubabwira kuri bimwe rero mu byafatiwe muri ino nama. Nkuko bigaragara iyi nama yari iremereye cyane. Hari ingingo zaravuye mu nama ihambaye yarahuje East African Community ndetse na SADC ku kibazo ca RDC. Bamwe mu bakuru b'ibihugu bigize imiryango ya East African Community ndetse na SADC barahuriye i Dar es Salaam ni mu gihugu ca Tanzania kugira bigire hamwe rero umuti w'intambara ziri mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Inama yari irongoye na Perezida Ruto wa Kenya asanzwe anarongoye East African Community be na Perezida Mnangagwa asanzwe arongoye igihugu ca Zimbabwe, arasanzwe arongoye SADC. Abandi bakuru b'ibihugu bayitabye ni Perezida Paul Kagame arongoye igihugu c'ubanyi c'u Rwanda, Perezida Museveni arongoye igihugu c'ubanyi ca Uganda nkuko bigaragara, ndetse hakaba harimo Perezida Sheikh Mohamud arongoye igihugu ca Somalia, Perezida Hakainde wa Zambia ndetse na Perezida Cyril Ramaphosa arongoye Afrika y'Epfo. Hari abasibye kandi bafise uruhara ruremere cyane ku kibazo ca RDC. Perezida Tshisekedi wa RDC yarahisemwo gukurikirana inama ari mu biro byiwe i Kinshasa. Bivugwa ko yanse kuja kuramukanya na Perezida Kagame i Dar es Salaam. Yararungitse umushikiranganje wa mbere Judith Suminwa, kandi we yararamukije Perezida Kagame no mu misi iheze. Perezida Tshisekedi yarasibye inama East African Community na SADC zavuga ku kibazo ca RDC. Perezida Lorenzo Wangora asanzwe ari umuhuza wa RDC nabo bagwana rero nawe nyine yarasibye ino nama nkuko bigaragara. Perezida Evariste Ndayishimiye yarafatiriwe nyine n'igisabisho arimwe muri Amerika ejo ku mugoroba. Yari agendera ikigo gihigisha inkuru rero za Bibiliya muri Amerika. Muri Tanzania yaraserukiwe na General Gervais Ndirakobuca, umushiranganje wa mbere. Mu nama iheruka ya East African Community, Perezida Evariste Ndayishimiye ntiyitabye iyo nama kubera kubura internet. Inyifato yiwe iratangaje mu gihe afise rero batayo 16 z'abasirikare n'ibihumbi by'imbonerakure biriko biragwana muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Aba bategetsi baritabye ino nama. Hari ingingo zimwe na zimwe barafashe, hari ibyifuzo botanze, hari n'ibyo basabye impande ziriko ziragwana. Nk'ibisanzwe inama nk'izi ngizi zirashira igitutu kiremere cyane, ndetse kanasaba yuko bamwe mu bariko baragwana bagomba kuba boshira ibigwanisho hasi cyangwa bagatangura kubahirizwa ibigendanye n'agahenge nkuko bigaragara. Ingingo ya mbere iravuga yuko impande zose zisabwa rero kuba zarahagaritse ingwano mu misi 3. Abakuru b'ibisirikare bya East African Community bagahura bakiga ingene iyo ngingo ishigwa mu ngiro. Ingingo ya kabiri ni ukugurura ikibuga c'indege ca Goma n'ayandi mayira kugira imfashanyo zishobore gushikira abanyagihugu bagowe. Ingingo ya gatatu ni ugutahukana abasirikare bapfuye n'abakomeretse mu ntambara za Goma. Ingingo ya kane ni ukugarukana mu biganiro atawe bikumira maze umugambi w'amahoro no wa Nairobi ugafatanywa n'uwa Rwanda. Ingingo ya gatanu ni mu gihe Perezida Tshisekedi atemera rero kuganira na M23, abakuru b'ibihugu barasabye ko nayo nyine itumwa ko mu biganiro bazosubira kugirana. Ingingo ya gatandatu gusambura FDLR ndetse no gukura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa RDC.
nta ngingo n'imwe isaba MTC kurekura uturere yarafashe na cane igisagara ca Goma nk'uko rero vyahoze biragenda mu zindi nama. Ubu biboneka yuko nyine amakungu ariko arakira ko hari ikintu carahindutse muri RDC kuva MTC ifashe Goma. Ubu ngubu irafatwa nk'umuhari ukomakomeye cane utegerezwa kuvugana na leta ya Kisekedi. Ibintu byifashe gutyo rero mu gihe n'ubundi MTC ibandanya gufata uduce muri Sud Kivu, Uburundi nabwo rero nyine bukabandanya kongereza abasoda bo muri Sud Kivu. Nkuko bikomeje kugenda bigaragara iyi ngwano irakomeje gutuma ibintu birahinduka ndetse bikanahindura isura. Abatari bakeya biboneka yuko biteguriye neza gukora byose kugira ngo intambara ibe yahagarara. Icakora umuhara wa MTC urakomeje gukora amateka aremere cyane aho kuragwanira muri Kivu y'Amajyepfo nkuko biriko bigaragara. Ni mu gihe abategetsi bamwe bo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru bama basaba yuko muri Kivu y'Amajyepfo atangwano yahabera, bagasaba abategetsi ba FARDC gukora ibishoboka byose kugira muri Kivu y'Amajyepfo ntihabe ingwano mu rwego rwo kwirinda ko ibintu byokomera ndetse ibintu bishobora kuba byofata indi ntera. Tugaruke kubikomeje kugenda biravugwa cane nyine ibikomeje kugenda biravugwa ku bigendanye nyine ni intambara ikomeje kugaragara. Hari amakuru avuga yuko Tshisekedi yanze ko Macron amuhuza na Perezida Paul Kagame arongoye igihugu c'u Rwanda. Perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo Félix Antoine Tshisekedi yaranze ko mugenzi wiwe arongora Ubufaransa Emmanuel Macron amuhuza na Paul Kagame. Ikimenyesha makuru Jeune Afrique caratangaje ko Perezida Kagame na Macron bemeranyije guhurira i Paris ni mu Bufaransa, ubwo rero hazaba hari inama ku bwenge bw'ubukorano AI iteganyijwe ku igerekerezo ry'icumi n'iya 11 Gashyantare 2025. Cyarasobanuye ko Perezida Macron yanasabye Tshisekedi kwitabira iyi nama kugira ngo azamuhuze na Perezida Kagame, ariko ntiyabimwemerera. Bivugwa ko rero Tshisekedi adashaka kuva muri RDC mu gihe umutekano murasazo bw'icyo gihugu ukomeje kuzamba. Umuhuza mu biganiro bya Rwanda bihuza rero u Rwanda na RDC, Perezida Joao Lourenço arongoye Angola nawe yarasabye kuja i Paris kugira ngo azitabire ikiganiro ca Macron, Kagame ndetse na Tshisekedi, gusa ngo we yarabyanze mu kinyabupfura nkuko mu bigaragara. Lourenço arongora Angola akaba anitegura kuyobora umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Rero igenekerezo rya 16 Ruhuma 2025 yaragaragaje ko yifuza kubona abanyafrika bikemurira ibibazo byabo bidasabye umuhuza wo hanze ya Afrika. Nubwo Tshisekedi ari gusiba inama zibera hanze ya RDC, umubano we na Macron si mwiza. Uyu munyekongo yaragaragaje uburakari bukabije muri Nzero 2024 ubwo yasohokaga mu nama y'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa aziza Emmanuel Macron ko yanze kwamagana igihugu c'u Rwanda. Icifuzo cyo kwamagana u Rwanda cyarashingiraga ku birego bya leta ya RDC imushinza gufasha umuhari witwaje ibigwanisho wa MTC. Ibyo rwarabihakanye kenshi, rurasobanura ko nta nyigisho bifise rero, ahubwo rwagaragaje ko leta irushinza rero irushinza nyine ibingibi ikorana n'umuhari w'iterabwoba FDLR bigaje guhungabanyiriza umutekano ndetse no gukuraho ubutegetsi bwarwo. Perezida Emmanuel Macron yarigeze guhuriza hamwe rero Tshisekedi na Kagame mu biganiro muri Nzero 2022 ubwo bari baritabiriye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu nyuma yaho kongera kubahuriza i Paris barananiranye, hategerejwe izindi nzira. Iki kinyamakuru Jeune Afrique cyaratangaje ko inshingano zishobora kuba rero nyinshi kuri Perezida Lourenço ubwo azaba atanguye kuyobora bikazaba ngombwa rero ko ashikiriza undi mukuru ubuhuza bw'u Rwanda na RDC. Muri urwo rwego arategerejwe Qatar nk'umuhuza ufise ubunararibonye nkuko cyakomeje kibisobanura, ariko abo hafi ya Tshisekedi n'ubundi barabyanze bagaragaza ko
rero iki gihugu ari inshuti y'u Rwanda ya bugufi, bityo ko rero gishobora kurubogamiraho nk'uko bigaragara. Ku mwanya ubuhuza haratekerejwe perezida wa Mauritania akaba n'umuyobozi mukuru ucyuye igihe Muhammadu Ould Sheikhan Ely, nk'uko bigaragara. Abahaye iki kimenyesha makuru cya Jeune Afrique amakuru baragisobanuye ko perezida wa Mauritania yegerewe kuva n'ubundi mu mpera za Mutarama 2025 ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, arasabwa gufata inshingano yo guhuza u Rwanda na RDC. So ubwa mbere uyu muperezida yaba yinjiye muri icyo kibazo, kuko rero yarahuriye na Kagame na Tshisekedi muri Mauritania mu bihe bitandukanye mu mwaka wa 2024 agamije kubafasha gukemura aya macimbirane, nubwo ntacyo umuhate uwoba waratanze. Byari biteganyijwe ko Perezida Kagame na Tshisekedi bahurira i Dar es Salaam muri Tanzania bitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba East African Community n'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC. Perezida Kagame yaritabiriye iyi nama ishakira igisubizo kirambiye intambara yo mu burasirazuba bwa RDC i Dar es Salaam. Tshisekedi we yayitabiriye nyine yifashishije ikoranabuhanga kuko rero ntiyagiye muri Tanzania nk'uko biriko bigaragara. Kugeza ubu Bwana Tshisekedi byoba byemezwe ko yaba yanze kwisohoka igihugu ciwe kumva zuko umutekano we ukomeje kuzama, ndetse ushobora no kuba wojya mu byago, ndetse akaba ashobora kwanga gusubizwa mu gihugu cyangwa se igihugu kiwe kigace kirafatwa.